Mu ruganda rwariko rubera mu ntara ya Butanyerera kuri uyo wa 24 ndamukiza rwatunganijwe n'umugwi ujejwe kumenya ukuri no kunwanisha abarundi CVR ku ndongozi zitandukanye z'igihugu, abarongozi b'amashengero n'abandi kubijanye no kumenya ikumira canke ikumigwa ryabaye mu gihugu mu gihe c'intambara. Pierre Claver Ndayicariye arongoye uwo mugwi akaba yamenyesheje ko iryo kumigwa ryabaye mu miryango ku ntara, hatibagiwe iryabaye mu gisata c'indero, aho wasanga abanyeshuri bamwe bamwe bataronswa amanota mu bibazo vya leta, hamwe no kunyuruza impapuro mpamya bushobozi, hamwe n'ibindi bisata bigize ubuzima bw'igihugu. Mu Burundi haravuzwe cyane amacakubiri mu gisata c'indero muri kahise. Uyu munsi aho tugeze twokuramwo ibihe vyigwa. Haravuzwe gukumirana mu bisata bimwe ubutungane mu kazi ka leta gatandukanye, nko mu nzego z'umutekano, mu bisata by'ubutunzi, mu gushinga amashure mu gihugu kugira abana b'u Burundi baronke amahirwe amwe yo kwiga. Haravuzwe abanyeshure bamenye ikibazo ca leta, hanyuma isertifika zabo zikanyuruzwa, izindi zikadandazwa. Ibibazo vyerekeye ikumirana mu gihugu birateye ubwoba kuko bivyara akarenganyo n'umutekano muke. Muri kahise umugwi CVR umaze gutohoza, twarabonye ko ikumirana ryavyayeho nyabwoko mu mwaka w'1972, amatati adasanzwe mu gihugu, indyane mu basangiye igihugu, ubwicanyi, intambara, hamwe n'amaganya aturuka kuri ivyo mpejeje kudondagura. Akavuga ko hari ubwoko bwakumigwa mu kazi hakaja ubundi abatwabo ngo ntibavugwa. Ivyo rero ngo vyatumye iterambere ridashikwako, rero ngo hoba kuvavanura n'ivyo vyiyumviro narirya igihugu gifise ihangiro cihaye gishaka gushikako. Gukumira abacanka abandi vyarabaye. Hariho n'abatutsi bakumiriwe mu burongozi bw'igihugu bifatiye cyane cyane ku ntara n'imiryango. Mu myaka y'akahise abatwa ntibavugwa mu burongozi bw'igihugu wamengusa Abarundi. Uyu munsi hariho ibiriko birahinduka buke buke, nivyo gushimira Imana, nivyo gushimira inzego, kuko twese dusangiye igihugu. Ako kahise kose karakeneye umuco uboneshereza igihugu gifise imbono y'iterambere. Hakaba harabaye inyigisho kuri bamwe bari bitabiriye ubwo ruganda kugira batahuze abandi ivyagiye biraca mu gihugu mu gihe c'intambara. Bakaba basavye abaraho ko hoba kunwana ntihabe gukumirana, kuko ngo iterambere babifuza ko ritoshoboka. Hamwe rero kandi n'intahe za bamwe n'abandi z'ivyo bagiye baracamwo muri ico gihe.